twiyemeje d'exécuter les travaux de réhabilitation et d'élargissement de la RN3 Gitaza Rumonge, aho twari twiyemeje ko les travaux zizoba ziri avancés de 8% au troisième trimestre et de 12% au quatrième trimestre. Nkamenyesha yuko les travaux ont progressé de 8% au troisième trimestre et de 10% au quatrième trimestre. Rero nkamenyesha yuko dans l'ensemble les travaux sont à 43%. Ariko nkamenyesha yuko la route Gitaza Rumonge twaragize ibibazo bihuye n'imvura yabaye nyinshi, twese twama twahaciye twarabonye ibibazo byabaye, aho mbere n'ababa musi barabara bahaswe kugira ibibazo kubera imvura yabaye nyinshi n'amazi aba menshi. Hanyuma kandi nkamenyesha yuko habayeho n'ikibazo cy'imizibukiro ngaha kuri la route Gitaza Rumonge, kubera yuko imizibukiro yari yarategekanijwe ubwa mbere, mu nyuma ordonnance ya determine imizibukiro yahindutse ikaduga, duca dusanga robije ari preveni yashobora gukwira. Ariko ivyo byose nibazo leta yagerageje gutorera umuti. Ikindi twari twiyemeje yari exécuter les travaux de réhabilitation et d'élargissement de la RN3 Rumonge Nyanza-Lac 52 km, aho twari twiyemeje yuko les travaux zoba zimaze gutera intambwe gushika kuri 8% mu gice ca gatatu. Ivyasobeye gukorwa rero, les travaux ont progressé de 2% au troisième trimestre, mugabo muri quatrième trimestre vyaragoranye kubera yuko le contrat avec la mission de surveillance a été résilié depuis mars 2023. Le processus de recrutement de la nouvelle mission de contrôle est en cours. Ikindi twari twiyemeje kuri axe yari exécuter les travaux d'aménagement et de bitumage de la RN16 tronçon Bururi Gakuba 35 km, aho twari twiyemeje yuko les travaux zizoba zamaze gutera intambwe gushika kuri 6% au troisième trimestre et de 6% au quatrième trimestre. Les travaux ont avancé de 3% au troisième trimestre et de 5% au quatrième trimestre. Dans l'ensemble, les travaux sont terminés. Ikindi twari twiyemeje kuri axe yari d'exécuter les travaux à régie de traitement des points critiques RN1, RN2, RN7 et RN16. Aho twari twiyemeje yuko les travaux zateza kuba zimaze gutera intambwe gushika kuri 14% au troisième trimestre et 25% au quatrième trimestre. Les travaux ont été exécutés à 14,5% au troisième trimestre et à 23,7% au quatrième trimestre. La construction des points a occasionné le dépassement. Seuls les pots ont consommé plus de 7 milliards. Ibi navyo byama bishitse kubera ihindagurika ry'ibihe, ugasanga hari ikindi gice kitamwo, ugaca usanga icyo kitayemwo kiri prioritaire par rapport à la planification yabaye. Ariko ibi vyakunda kubera nkuko nabishikize kubera ko twari muri budget moyen, uno munsi turi muri budget programme. Nibaza yuko les programmes zabaye validé, zabaye approuvé par le Parlement. Nibaza ko uno munsi atawusora kuvuga ngo yagikuye ngaha gitwara hariya byogorana atabanje kongera kukizana imbere yanyu banyakubahwa muserukira bene gihugu. Ikindi twari twihaye yari construire un centre de conférence internationale, aho twari twiyemeje yuko les travaux zizoba zamaze gutera intambwe à 17% au troisième trimestre et de 15% au quatrième trimestre. Les travaux ont été exécutés à 12,7% au troisième trimestre et à 10,2% au quatrième trimestre. Dans l'ensemble, les travaux ont été exécutés
à 67,5%. Iyi nayo ikaba iri ngaha i Bujumbura. Ikindi twari twiyemeje yari exécuter les travaux de construction du chemin de fer Uvinza Musongati Gitega. Aho twari twiyemeje yuko le marché pour les travaux izoba zamaze gutangwa. Twiyemeza ko la mission de contrôle izoba yamaze kuba recrutée. Twiyemeza ko l'entreprise pour l'exécution des travaux nayo izoba yamaze kuba recrutée. Ivyo twashoboye gukora rero ni des rapports de présélection de la liste restreinte pour la surveillance et l'exécution des travaux ont été validés par la Tanzanie. Naho rero nous attendons nos objections de la BAD pour passer à l'étape suivante d'attribution du marché, mais ce budget a été transféré ailleurs pour des travaux urgents. Kubera ntwari guca tuyarekera ko kubera ko twabona yuko icyo yagenewe kuri chemin de fer kitariko cavansa kuko indarayi naho tuvuga ko tuyubaka kubaka indarayi tuzobihabwa na Tanzania kuko tutaronse base ya Tanzania ngo ikora ijya yiwabo twe ntidushobora guhera iwacu ngo tugire indarayi kuko byoca bigorana kuko twaba tugize indarayi tudafise iyo tuva niyo tuja. Nibaza ko rero byose tubihabwa na Tanzania ariko les équipes techniques zibananya zivugana kandi nabo nyene tuvyumva kumwe. Nibaza neza yuko nuko gusa nabo bafite ibikorwa byinshi by'indarayi bariko barakora hirya no hino mu gihugu ariko ni iwacu nayo nizokubakwa kubera yuko n'abatanzania nabo bayibona ko ikintu gikomeye cyane kuko babona yuko iyo ndarayi yubatswe mu gihugu cacu nabazoyikuramo akatatu kubera babona ivyo dufisi iwacu twifuza gucisha kuri iyo ndarayi. Ikintu twari twiyemeje kuri yaxe yari actualiser les études du projet de construction du Parlement et de building ministériel à Gitega. Twari twiyemeje yuko tuzoba twamaze kugira la réalisation et approbation des études. Mugabe ivyo tumaze gukora no munsi les études intermédiaires ziri réalisées 100%, hama les études de faisabilité nazo tumaze kuzikora ku bice 80%. Kuri yaxe nyene twari twiyemeje yuko hazoba aménager la centrale hydroélectrique de Kabuseze. Aho twari twiyemeje yuko des générateurs et ses accessoires dans la maison de la centrale zizoba zamaze kuba installés. Uno munsi rero ibihari nuko les deux générateurs ont été installés mais le barrage n'a pas été mis en service car l'entreprise de construction n'avait pas disponibilisé les accessoires et le personnel à temps. Iyi barrage rero banyakuba muserukira bene gihugu ni barrage yagize ibibazo. Nuno munsi tuvyama kijoro n'umurango kubera yuko iyi barrage igihe le contrat yasinywa itaratangira no gukogwa l'entreprise iri kirayikora Angelique International yacibanza isaba Avena bayiha Avena de 10 millions de dollars ko ubwa mbere le contrat ya miliyoni 76 ica rero isaba Avena barayiha Avena ikija ku 86 mugabo le contrat bacavuga yuko ari ferme et non révisable. Bamaze gukora rero kubera n'ivyaciyemo vya Covid byose kandi n'abakozi baba baragwaye bikomeye hari aho bariko barakorera iyi barrage Covid. Uno munsi rero baciye biro truva amahera yabaheranye. Mahera baheranye le barrage iri kuri plus de 94%. Uno munsi rero bica biragorana kubera ko na Exim Bank yari yatuguranye amafaranga nayo yari yacishiramwe amakare kubera uwo mwanya wabaye muremure wuko wo gukora iyo barrage nayo marutare yose yagiyemwo nizo area zose zaciyemo za Covid n'ibindi
bica bituma yuko ibanke yatuguranye amafaranga itangira kutwishyuza le barrage itaraba fonctionnaire tuja tubanza tuja dans les arriérés tugiye muri dans les arriérés la banque ikireka kuriha les factures za l'entreprise y'ibikorwa yari yakoze bica bibanza birahagarara kuko twari dufise arriérés narakibonye mu bibazo mwabajije twari dufise arriérés y'amatrimestre abiri tutari bwarihe miliyoni zirenga 8 bimaze guhagarara mu nyuma muri leta twavuze tutifo ko turondera la banke yaduhaye amafaranga turavugana ati nimushobora gutangira kuturihisha mu gihe ico mwatuguraniye amafaranga nako turatangira kukibeneficia byoca bigorana mugana baca baduha kondisi bavuga bati banza muri haje mubanze murihe ajya mudufitiye hama niyo mwayareho n'urusha tuvugana ubu rero turamaze kuriha igice turindiye ko icyo gico kindi hanyuma je tugenda tuvugane turako bashobora guhagarika kugira tubanze turonke uwo muyaga nkuba imbere yuko tubandanya turi umuyaga nkuba tutararonka ariko l'auto d'exécution di barrage de Kabuseze yari igeze ku rugero rushimishije nitete iyo ngorane y'amafaranga yaciyijamwe duhejeje kuvugana na l'entreprise iri kirayikora aho badusaba yuko tubongera imiliyoni 15 kugira bashobore kubandanya guheza iyo barrage aho naho nyene urumva hariho ivyigwa tugenda dukorera ko rimwe na rimwe iyo turiko turatanga amasoko ugasanga twakore ku vyigwa vya kera arivyo kenshi na kenshi bihura kuzana ingorane aho notanga akarero banyakubahwa muserukira bene gihugu ibarabara riva kwikaburimbi gushikaho barrage iri ni birometero umenga ni 21 nimbe ntihenze mugabo rubije basize ko mu gukora iryo barabara bari bayisize ku miliyoni 3 gusa z'amadolari muje mwumva ukuntu umuntu yokora ibarabara ry'ikaburimbi avec 3 millions ibirometero birenga 15 camwumva ko ari ikibazo mu ivyo iyo tuba turiko turatanga kuko le barrage Kabuseze nibaza ko yabaye konsi yekadita dobagaza sinzire ko bateruye ivyo vyigwa abarivyo baca batwara uko nyene batabanje kuvyagitiwariza hanyuma axe numero 10 du plan national de développement 2018-2027 ijanye na ressources en eau et assainissement aha twari twiyemeje actualiser le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Rumonge aho twari twiyemeje yuko que le nouveau schéma d'aménagement directeur et d'urbanisation de la ville de Rumonge izoba yamaze kuba actualisé uno munsi rero icyo twashoboye gukora ibikorwa twakoze biri ku rugero rwa 75% le document et à trace cartographique uno munsi zikaba ziri disponible ikindi twari twiyemeje kuri axe ya 5 ya plan national de développement twari twiyemeje la vulgarisation des activités de recherche orientées vers le développement local aho twabonye ko tuzoba twakoze un forum exposition academia public and private partnership izoba yabaye tukaba twiyemeze yuko 5 conférences et manifestations scientifiques zizoba zamaze kuba organisées dans le cadre de la vulgarisation des résultats de recherche récente ana ivyo twashoboye gukora rero un forum exposition academia public and private partnership et made in Burundi a été organisé le 16 juin 2023 en collaboration avec le ministère en charge du commerce. Conférence zibiri nazo zarakozwe RNS zitatu Université du Burundi hamwe n'iyindi Académie Rundi. Iki nacyo gikorwa twagikoze kuri to de réalisation ijana ku ijana. Kuri axe ya 6 ijanye na développement du secteur de la protection sociale
twari twiyemeje d'assister en vivre et non vivre les ménages victimes de catastrophes et autres ménages vulnérables. Twari twiyemeje yuko tuzokwasista amamenaje 7,500 ariyo tukaba twarakirengeje, tukaba on a pu assister 20 375 ménages victimes de catastrophes et autres ménages vulnérables. Kuri yakse nyene twari twiyemeje kandi yuko ko nari appuyer les ménages sinistrés et accéder à l'habit décent pour mettre en œuvre la politique zéro nyakatsi, aho twabona yuko amamenaje 550 azoba yamaze kuba identifié appuyer. Rero izi menage 550 zose zarabaye zararonse amabati. Ariko aha izi z'amamenaje tuba tuvuga n'ivyo tuba twakoze twebwe muri leta, ndazi ko namwe kubanya kubaho bashinga amateka n'abakenguza amateka hari ivyo mwirirwa murakora kugira muhereza amabati muri cadre yuko twese turwanya nyakatsi. Kuri yakse nyene twari twiyemeje d'appuyer la réintégration et l'intégration des personnes sinistrées et vulnérables en activité génératrice de revenus. Aho twari twiyemeje yuko 40 microprojets de personnes sinistrées et vulnérables sont appuyés. Aha rero les 40 microprojets hamwe na zirimo abantu 1000 zarashoboye kuba appuyé. Iki gikorwa naco tukaba twarakirangoye nko twakiye. Twari twiyemeje kandi d'étendre le programme d'assistance en soins et services de santé aux personnes âgées. Aho twari twiyemeje yuko abantu 12,000 bageze mu zabukuru bazoba identifiye kandi bakaba assisté mu bijanye n'amagara yabo. Iki gikorwa naco nyine kandi tukaba twarashoboye kubidanifia tukongera tukaba assist avec des cartes d'assurance maladie. Twari twiyemeje kandi d'ouvrir des agences, des officines et guichets de la mutuelle de la fonction publique. Aho twari twiyemeje yuko une agence de la fonction di mutuelle de la fonction publique izo biri fonctionnaire hamwe na 3 officines et 3 guichets zizoba ziri fonctionnaire. Ibi rero navyo twarabikoze. Une agence a été ouverte à Rutana, 3 officines et 3 guichets ont été ouverts à Kinyinya, Kiremba et à Gihanga. Kuri yakse nyene twari twiyemeje d'accueillir et intégrer les rapatriés. Aho twasanze twiyemeje yuko abarapatrié bashika 32,500 tuzoba twabakiriye, tukaba n'amatori 9,000 hamwe n'amasuka 3,000. Aha rero nitwashoboye gushikira ibitigiri kuri igikorwa n'ikituva ko twenyene, mugabo twarashoboye kwakira abarapatrié 12,521. Turabaronsa amabati hamwe n'amasuka kuko igikorwa nicyo dukorana na les partenaires de développement. Ni tuva ko twenyene ariko kandi naho nyene ngenda nabashikiriza kuri axe ya mbere du plan national de développement 2018-2027 ijanye na développement de l'agriculture, l'élevage et la sécurité alimentaire. Twari twiyemeje yuko ko nari valoriser la production agricole et animale. Tukiyemeza yuko une unité de transformation des tomates est construite, 10 hangars de stockage de riz et maïs sont construits, 4 centres de collecte de lait sont équipés. Ivyo twashoboye gukora rero nuko iyo unité de transformation des tomates ivyigwa byarabaye n'amadawo ari disponible kuri nibi vy'amahangare byose pour le riz et le maïs.
hanyuma hari sigaye yuko les équipements importés zishobora gushika hamwe kugira les constructions zice zitangura. Ibi rero bikaba byari gukorerwa mu ntara ya Kirundo. Le DAO pour construire le hangar régional a été approuvé par la Banque mondiale. Yoyo izo ifinansa. Kuri axe y'indwi ijanye na emploi décent et jeunesse, twari twiyemeje yuko tuzogira formation des associations des jeunes entrepreneurs et octroyer des kits de démarrage. Twari twihaye objectif y'abajene majana 200 entrepreneurs regroupés en association kwaza bari formés kandi ko bazoba baronse na des appuis en kit de démarrage. Aha rero nitwashoboye gushikira ibitigiri twihaye. Ivyo twashoboye gushikako nuko 116 jeunes entrepreneurs regroupés au sein de 110 associations des provinces de Ngozi et Muramvya ont été formés du 13 au 17 mars 2023 et du 23 au 26 mai 2023. Des kits de démarrage ont été octroyés kuri abo bashoboye kuba formés. Amajana 2 yo murabona ko tutayashikiriye. Twari twiyemeje kandi de doter des stages de premier emploi aux jeunes diplômés sans expérience professionnelle. Twari twihaye objectif yuko tuzoforma amajana 326. Igikorwa rero twaragikoze mbere tugikora neza. Amajana 30 twarabashitseko bararonka iyo formation professionnelle. Nibaza ko bizoca bibafasha kugira bashobore kubandanya ubuzima aho bashobora kurondera akazi byoroshe kubera ko baronse izo formation professionnelle. Ivyo twari twihaye kurangura mu gice ca nyuma gishira umwaka w'amafaranga leta yakoresheje w'ibihumbi 2022 ushira ibihumbi 2023. En conclusion, au terme de son second semestre, qui marque aussi la fin de l'exercice budgétaire 2022-2023, on note que, suite à des circonstances inattendues, certaines actions ont été réalisées à un niveau inférieur à 50%. Il s'agit par exemple des actions relatives à la construction d'un rez-de-chaussée d'Ambroc à 3 niveaux, habilitant les services de néonatologie, le bloc opératoire, les soins intensifs, les salles et les chambres d'hospitalisation à l'hôpital de Kayanza. La construction et l'équipement d'un bureau de district sanitaire Nord. L'augmentation des nouvelles cultures d'exportation. L'acquisition des équipements du laboratoire et de l'OBM. L'exécution des travaux de réhabilitation et d'élargissement de la RN3, le Mongué-Nyanzarak, 52 km. L'actualisation des études du projet de construction du palais, du Parlement et des buildings ministériels à Gitega. Pour les circonstances encore inattendues, d'autres actions n'ont pas du tout été réalisées. C'est en particulier la mise en œuvre du programme national de villagisation, la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures scolaires et académiques, bas matériel informatique, matériel de laboratoire, la construction et l'équipement du centre de santé Gihosha. Mais dans l'ensemble, le gouvernement a réalisé à 86,17% les actions qu'il avait prévues et a utilisé à hauteur de 82,17% le budget qui était alloué aux différentes actions.